tugiye kugira iki kumutelefona Mimi Mireille hama dem twumve ati Mimi Mireille aza kutwishura ki ariko Mimi Mireille mbanje kwanza gusaba imbabazi pe bari ndabizi ko ibintu biruntu utari ubikunde kuko haraho vyonashika ukanabimbaza no mu kiganiro yuko ndiko ndakora ikiganiro pe niba nabimbaza ndaza kukwiyakana ariko nivyo pe kandi baza kwibona kubera za kuja kuri social media bari I am sorry bino bintu ndabikoze kubera ko ari wewe kandi ndabikoze kubera ko juste nyine bari uri Mimi Mireille ya uyu muntu yavuze ati ngo nariko ndaraba ku kibuga c'indege Mimi byashugwe yarafise ntiyabaye akiri hagiheko ngira yaci yarita usanga mukagiheko yaramuteye ubwoba brother kuva kera cyane bataranamenyana twese natuzimeye kuba bataranamenyana so rero ibyo arimo ntabyo nzi gusa nyine n'ubujujuto Imana imufashe ntabwo rero ubu kiba gisigaye jewe no gufukama ngasenga nkabyereka Imana yo nyene sinzi ko byatanguye uko ntazi ko byatanguye niko ntazi n'ukuntu Imana izobiheza sibyo ibyo iciza nuko umuntu iyo ubuzi muri wowe uri kurarengana ucuba amahoro rero eka tubireke Imana Mimi reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwire wowe wakabaye bino bintu byabaye dufate for example nko kwa Mutoni bikaba kuba Jojo bikaba kuba Jeje bikaba kubande abandi bakinyi wenda abantu bari kubasha kubitara ariko ro kuri wewe yo bula kozo senga meje kadize ku meza fresh jina meza neza nkisanzwe so family here we go before ko tugenda kwa Justin kuko for now ngiye kumutelefona Mimi Mireille yogane na Mimi Mireille bevaye no kungene ibintu nyene tumaze bisigo turapostinga icyambere na mbere kwanza nzavuga ati guys mumbabarire ubone ikiganiro twa postinze icyambere yani kuvyerekeye Mimi twakabana kabaye kwanza nabanje kwanza gukora kino kintu cyo kubanza kwanza kumutelefona umva sonarica ndi ubaza amana yanje kweri pe ndikijuju burya nakabaye nabanje kwanza kumuganiriza Mimi imbere yuko bijye ibintu maza kwanza kubipostinga sinacho gituma fubo yani kuri no mwanya kwanza ngiye kumutelefona Mimi kandi ndanabizi ko Mimi atari bubikunde na gatoya nabwo ari bubikunde na gatoya ariko bivaye no kungene nimba ari ibintu banakoresheje nishavu naje nkomanta kuri bijye ibintu byagiye ko n'umugore wiwe yani kubera Mimi umva ndamuganirishije wenyene kuri phone nimuvyumve umva vyanga bikunda bica bisa nkaho umengo ni je ndi umwana mubi yani ivyo kumuvuga nabi nabishize habona ariko ivyo kozi izina giwe yani ariko ngo biri ku ruhande kandi tutitayo nivyo twa twaganiriye na Nyamanye n'ibintu nk'ivyo umva kandi na Nyamanye yari yavuze yuko yari yavuganye na Mimi Mireille ariko no mbere y'ivyo byose rero famille reka dukore kano kwanza guys yekwana gushimira abano bantu reka mbashimiye kwanza kuzo Senga Media mudukurikirana uko bukiyene uko bwije mukirengagiza ivyo muba murimwo reka shimira abantu bakora ama like nakabaye nabasomye amazina y'iki kibazo rero ama like tubara gusa ama like ariko amazina ntabwo azako guys so that's why here tugiye gusoma yani amazina basi yani bagerageza gucomment reka dutangure na Kanzage Emeline umeko tugushimiye cyane arundi yitwa nimbari nyene ntabwo ari zina yuzuye yere gusa naje turagushimiye sana Christella Munezero turagushimiye sana Iradukunda Jaja turagushimiye sana Miburo Joseline turagushimiye sana Maniragira neza Hamisa turagushimiye sana ariyo nitwa ngo Blanco naho turagushimiye sana turashimira na Rina Joseline turashimira nibari Everyday nibari RD turagushimira Aline Bella niyo gushima turagushimira sana bari amagafoto kawe naje agafoto nagatsonze namadokira subscribe kuri nuze yawe Aline Bella hama turashimira nini nahazwe nibari Irlish turashimira Irena Isai turashimira Wineza Emmanuel turashimira amena turagushimira amena nyene ya tugashimira yani byanditse mu byarabu asigaye turashimira gusa nyene abantu bose muba muri Arabia Oman Kuwait hose mwese mwubaye sana maduteza imbere sana muvyumve ko tubakunda kandi turashigikira ukunyene muri mutwitaho hama Chantal Ndayisenga turagushimira sana mwanashimira ruri nyene namushimiye Ernest Rukura turagushimira nyene Karine Iradukunda turagushimira Antoinette Rankunda turagushimira
nyene uwingabire Esperance turagushimira, Emmanuel uwizera nyene guys turabashimira famille nyene uma muri benshi gusa tugenda dushimira bamwe nyene ibintu nk'ivyo kugira ngo tutabarambirana. So by the way rero ari ikintu kimwe nagomba kuba tubaze kwa tuganire kuko mu kubashimira ati rero ngo ni cyahe ndakunda ukuntu muciye ubwenge abakozi basenga meze. Ndakunda ukuntu murabi ibintu mukanaliza ibintu ku buryo mutajanwa inyabahururu. Niyo mpamvu rero bivanye n'ico kintu tugiye kuganira muri no commentaire, yani yavuzwe ati uyu muntu yavuze ati ngo nariko ndaraba ku kibuga c'indege Mimi byashugwe yarafise ntiyabaye akiriha giheko ngira yarita usanga mukagiheko yaramuteye ubwoba. Ino commentaire wumva we yavuze ko ngena vyumva, ariko rero narakunze ukuntu Cecile nawe nyene yasobanuye ibintu. Cecile ukuntu yasobanuye ibintu acavuga ati yes erega baciye bamuburira kuko umugore yarabivuze ngo nuwarizanye yaraba ahaba ngo naraba ahaba ararishira gusa kuzanisha ugwe jewe natawuye ko yagombye kumusanganira nk'umukoresha wiwe muri film. Uyo mugore nawe akibonamwo ubuhabara akabibonamwo ubuhabara kuko siniyumvisha ko Mimi ku bwenge bwiwe yoza kugaragaza inkundo imbere y'umugore wa Shema aziko azoba ahari. Exactly nyene rero so that's why for mama guys nyene zimwagiye mu commentaire nyene murabizi nyene uko mwagiye mubisobanura anavuze ati Mimi ngo nawe nyene n'umuntu washobora kubikora, ariko ukuntu kose ni tureke kumvira ibintu ku ruhande rumwe. So that's why tugiye kugira iki kumutelefona Mimi Mireille hamadem twumve ati Mimi Mireille aza kutwishura ariko Mimi Mireille mbanje kwanza gusaba imbabazi pe bari ndabizi ko bintu utari ubikunde kuko haraho vyonashika ukanabimbaza no mu kiganiro yuko ndiko ndakora ikiganiro pe niba nabimbaza ndaza kukwiyakana, ariko nivyo pe kandi baza kwibona kubera za kuja kuri social media bari I am sorry bino bintu ndabikoze kubera ko ari wewe kandi ndabikoze kubera ko giste nyine bari uri Mimi Mireille ntabwo no kuyagara ikintu cyose cyo tuma gisene useba kandi uzi neza ko ndagufata nk'icitegererezo mu bantu bose bakora filme kandi bakijijwe. So here we go bari ndakwingize witabe telefone yanje Mimi Mireille up yaciyemwo amajwi ni sawa. Allo ni sawa Mimi meze neza ndashimira Imana kumengura gwaye we amata yanzwaye abanyene ni stone sha umva je phone yanje agize ikibazo na mama naciye kuri sasa rero urumva ari kintu nagomba ndakubaze mu cyamake kuko urabizi neza bari narakubwiye neza yuko jewe ndagufata nk'icitegererezo muri bajya abantu bose nyene yani baba bari mu gakiza ndakeka narabikubwiye nebwo wa musi nari nagize nubwo bamwe bamedise sasa rero yani nagomba yani unyibwire wonyene bari ibintu biko biraca ku mbuga nivyo canke n'ibintu by'ama base kandi kunzi ko ivyo nyabutona bikora kumbuga izihizo bari iboro urumva nabonye nyamara postinze ibintu kuri status yiwe mbasaba kubiva no kungeneje wa telefone fise baro byarangwe nakabaye nakuvugishije ejo mu bisanzwe. Umva rero umugore wagiye ko yarafashe aragira arapostinga ibintu agupfa yashize ko ifoto yawe hama cyaravuga ati ngo mwiza ndabizi yuko umushaba k'ijambo yanditse ko ntabwo byari bishimishije mu bisanzwe especially nko umuntu nkawe. So niyo mama wumva kubaze but it's really true. Nukuri? No, ariko urugendo rwari cyo kweli. Ariko ndakubaza ikibazo. Ndamenye kweli Mimi no gutwara umugabo w'abandi kweli ndabuze umusore twabyumva kuba hanze gutwara umugabo w'abandi. Cyo nicyo kibazo. Nyene so nibigeragezo tunze nayifashe hari ibigeragezo byaje kuba birasambura ariko hejuru hari imanzo ndengamira.
exactly. None basi n'imiburiburi urabona kuko nivyo kintu naciye nkomeza kuvuga ukuntu kusi bigeragezo bishobora kuzaho wanje ari ibintu bimwe umuntu aba akeneye kwitaho just like nguko kuko ubagarishije n'ujya mugore wagiye ko kugira ngo umubaze impamvu yabikoze. Oya ntitwore twoganira icyo umuntu aba atangiye gupostinga ibintu hari yacafuza umuntu twoganira kimwe gusa ahubwo ndomutuma ndora abantu ndamutuma avuga impamvu bari karakora biriya biboga ari kintu turi mu rumonge ari kintu nigeze kukubwira ati burya hari itandukaniro ryo kuba wowe waratoranijwe no gukora ibintu yani vyisa umva rero bijya bintu ntabwo ari vya bose nini umva biba bisobanatira ni uramutse utumye ko abantu ku giti canje ego ndumva umuntu aba afite ngo azo gucumita imbugita kandi byarigeze kunsanga inbox arantuka kimwe gusa urumije gusaba ariko abikora arazi ko ntomwishyura ko Jesse nohangana nawe arabizi ko ntomwishyura arabizi ko ntomubwira nabi aranzi nyene ni kwa kuntu nyene batiga umuntu mu Kristo ndamugerageza navuga byose ndazi natari bonishuri bagore ubu kiba gisigaye jewe no gufukama ngasenga azereka Imana yo nyene sinzi ko byatanguye uko ntazi ko byatanguye niko ntazi n'ukuntu Imana izobiheza sibyo icyiza nuko umuntu iyo ubuzi muri wowe uri kurarengana ucuba amahoro cyane gose amahoro iyo ikazima cyakina kimwe ndabizi ko Shema is my brother kuva kera cyane bataranamenyana twese Shema tuzineye kuba bataranamenyana so rero ibyo arimo ntabyo nzi gusa nyine n'ubujujuto Imana imufashe gusa kintu kimwe mimi no kubwira to be honest but je nawe ubunya twaramaze kuba just like a family twamaze kumera nk'umuryango kandi rero ni yani wenda shobora kumekinga sho kubiza ukuri kubera ko inyuma y'ubusazi bwanje bwose je papa wanje n'umupasiteri ukuri Eglise Emmanuel bisigura ati nakuriye mu gakiza ijambo ry'Imana yarisomye inemwe by'ugwego ruri hejuru. Sasa rero ni ari ukuntu abantu bamwe bashobora kwibera ati sasa zawe nivyo pe mimi araza gusenga mbega ni kire kibazo cyose kiba gisaba amasengesho cyangwa ari ibibazo bimwe bimwe biba bisaba kugira just kuganira kubera ko nimba atashobora guhura sa ajya mu mama ikibye nanjye abantu benshi bamaze kumuhanura ko abantu yabitanguriye Sema n'umuyi neza aba neza twagiye kumutegera sinzi kandi n'umukinnyi wanje wo mu nama n'umwanditsi w'inama urumva duhuriye mu kazi tuganze kumutegera agira ibibonye n'ibyo byo gushaka nyine ngo kurwana jere atamakuru nzi urumva rero baramuhamya ngo ati ibintu birimo sibyo ko wikeka ibintu bitari byo kwera ibintu uri kuramurenganya uri kumva urumva umuntu amaze guhanurwa n'abantu barenga bangahe ntabwo yumva pe rero sinaja guhangana nawe nyandi uva ngo mugiye kuvugana ugasanga ariko muko muratukana yego usanga ataranyitukira nanjye ndumva ntakeneye gutukana nawe pe sinzi ko ntazi no gutukana we yonuka rero tunogenda ngo ngiye guhangana nawe je nkagira ngo ngiye kuganira nawe ko nabyifuza numva ashaka ko tuganira ndamubwiye iki kibazo ndamusobanuza ubucuti dufitanye ko sibye kanaboze ko nje naragiye kubara araboze urumva yego so rero eka tubire ikimana nini reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwire wowe wakabaye bino bintu byabaye dufate for example nko kwa Mutoni bikaba kuba Jojo bikaba kuba Jeje bikaba kubande abandi bakinyi wenda abantu bari kubasha kubitahura ariko rero kuri wewe ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati ngo reka gusa tubyiyoreye kubera ko narabikubwiye bari urabona bari ko sasa bikoreye iki story none ko ntazi ko byatanguye yego ni kuri sinzi kubwiye ko byatanguye na makuru mfite ariko gusa cy'ingenzi ni nimba utaza bwo byatanguye sa nizere ko tari live oya izo bintu sino bikorera umuntu nkawe ya just like yani kugerageza kumekinga show sine mvugane nawo nyene ngisanzwe kugira ngo
nyene ibintu bikemuke nkuko ngene bivuze ati naguze aho byatanguye kandi cy'ingenzi ari ikintu kimwe nyama yigeze kuvuga ati rero ngo burya ujya mugore yagiye ko ntabwo afise umutima mubi kuko akaba afise inzigo mbi yari kuguceceka ivyo ikibi cyose yo gukorera akagikora ari uko kimaze kuba nanze kubigaragaza rero nimba maze kubisohora gusa nyine urumva ntabwo nari nzi ko ibintu bibaho naho ndabyumva ku bandi ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kurenganwa akitirirwa ibintu atakintu na kimwe abizi icyo nakubwira cyo no kuri yaba Shema ariko ararenganywa bro Shema na migenderana n'ike dufitanye ibyo like brother nkuko nawe tugendana urumva kandi tukaba duhuriye tena mu gikorwa cyanje urumva nari nzi ko umuntu ashobora kwambikwa ibara nk'iryo bani gusa bitari isamburira ko yaba na Shema ariko amutera umutima muzi kubeshegwa mwana Shema habe na Shema urabona ikibazo rero ni wenda nivyo yani uraho nyagerageje kuvuga usanga wowe ushobora kubigira nko mu kigaro ukuntu kubera ko urabona mucamake Shema ntabwo ari umwiranda kuko Shema ntabwo ameze nkawe be kubera ko umwiranda muguru badije ntashobora kwinjiramo naco gituma rero ningahanya tuba dushingira kubyerekeye imibano kandi tuba tuzi neza yuko kira muntu wese abagerageza kubana n'umugabo umugore n'umugabo wese bamaze kubana especially bari mugize na mariage bari kesha avuga ati rero ni bagomba gutandukanwa n'urupfu bisobanura umuntu wese yo kwinjira hagati y'abo bantu ababaye urupfu mu ncamake kandi rero no kwemera mu ncamake yuko wowe urupfu mu bintu utanazi niyo mpamvu voice yonyene irashobora gufasha fata umurungikire voice umubwira ati be nakifuje guhura nawe kubive n'ivyo wapostinze ivyo bintu je ndabona yuko yani byane ubwo basino kubesha ariko nta kintu kimwe niyagiriza sasa ikintu cy'ingenzi gihari ngaha nukuri kw'Imana sha sister wanje kujya ufata yuko ndi mwiza kuri wewe nukuri kw'Imana nikondi ivyo bintu utekereza wenda n'abantu bashaka gusa guducanishamwe wewe kuko bazi ko twamara gushwana imirimo tuko dukorana n'umugabo wawe ishobora guhitipfa nukuri kw'Imana byo ndabizi pe biraza gufuma bimufasha ko ni voice yonyene si ngombwa basi kuhura nawe kuko uri mimi wala uri mimi nyene kuri nyene bicarisho kabisa nabo ati barura umuntu wanje yo basi no kubiboro hari yaya ngo shige kuvuga ati ngo nakavuze ibi amayete araheze guys so rero family bakunze Senga Media kuri kwa nyako n'ukuntu mbese sije gusa bivanye no kungena abantu mwari umaze kumva ibintu bimwe kungena babasha kubivuga byabaye ngombwa yuko ibaze nk'ubonye ngero kwitiranya na mimi kuko nanubwo yarazi yuko ndi mu telefone ariko kino kiganiro ni ngombwa kije ko gusa urabona kubera ko mimi n'umuntu w'abantu benshi kandi sivyo byonyine pe najeyo mu bantu bari bashavuye nari ndimo ariko naciye nicara sindavuga ati guys ni gute no komeza kwiyumvira mimi kandi ni gute komeza kumwumvira ko mimi kandi mimi turazinanye tuko bakorana filme yitwa Save the Date saison ya 2 ariko arakinamwo none ni kube kino bimwibariza je nyine bisanzwe se yaje ndavuga ati bive no kungene ubujuju bwanje je bwatubinda bitagwa kuri social media kuri media mbere kumbaza kubimuganiriza reka nyene nkore nyene same yani ndabikosore kwa konde nyene kuko nimba nabizanye mvuga ati rero ngo mimi avuga ibi nibi ariko muramutse mwumvise ico mimi yo kwivugira kuri ibi bintu wenda bishobora gufasha cyane so that's why dashebe ngoma kunda namutungura mwanazumvise mu kiganiro nambaza nize kutari live yamubashize kubaza nimba ndi mu kiganiro ariko byabaye ngo ubanda kayuko ndamuhakanira ariko ukuri ni abantu nyene bashobora guhogwa ibintu bimwe bitari ukuri ese nkuko ngeri mimi yabivuze ati ntazi aho byatanguriye sasa rero mucamake muri ibi bintu reka tubishemwo giye ko gusa n'umugore wiwe mimi tubimukuremwo kubera ko ikintu cingeze nganya gyari ni cyaye mimi Mireille wewe n'umu actrice cyambo ciye kandi ari n'umuntu yabikomanse mu kiganiro na twapostize ejo yaravuze ati rero ni mimi muri ko mumuhora ubusa kuko mimi kugenda kwakiragiye kwa mushirisha ugwe yagiye kumwakira nk'umukinyi bariko barakinana muri filme inama izo bintu jize byo kuvuga ati rero ngo vy'inkundo canke biki nibiki byanga bikunda wosanga ari abantu bashaka kuba babinjiye mu matwi kugira ngo wenda iyo projet y'inama ihagarare kandi na plus yani ni na firme nziza so yene kandi kinacho mimi akina mu buryo bwo kwigisha abantu ukuntu baba bagomba kwegereza mu Mana cyane nyene ibintu bisha kuri channel yiwe twese turabizi wabisigura ati rero nivyanga bikunda wosanga ama episode aragiye gukurikira hari ubuzima bw'abantu benshi cyane pe dari kuzohindura
bikaba biri ngombwa rero ko Satani azinjiramo kugira ngo abigwanye. Eka rero kugira ngo abigwanye rero ni agomba gukoresha kuri ba bantu botuma abantu batahura vuba cyane kugira ngo abashe gucira urubanza Mimi, gucira urubanza Mukagiheko. Gusa rero Madame Gekori kuko nimba uri kuranyumva byanyazo ni kujya Mimi avuga neza yuko ariho atazi aho byatanguriye. Byiza bashyira habona aho byatanguriye kugira ngo mukemure ivyo bintu nyene ibintu nk'ivyo honya, kuko bano bantu bakurikirana bino vy'amamedia ntabwo ari bijuju. Naco gituma ari n'umuntu yanditse arakomanta aravuga ati aravuga ati yuko like nanagerageje no kubivuga mu ntango musanzwe, nanagerageje kubivuga mu ntango bigaragaza registe nyine ko abantu badukurikirana atari bijuju kana nyine baba bafite mindset zitekereza neza razi, kuko baba bafite ukuntu baba basanzwe bazi umuntu bakavuga ati okay nivyo umuntu araba umuntu, ariko uyu muntu ari ibintu yokora ibintu atobasha gukora. Byama ni byatwese kuramuka n'ubuntu bw'Imana, kubera bwa buntu bw'Imana rero nyene kandi cageze kunya behind ya kamera yari diaspora nk'isanzwe nyene na Stone imbere ya kamera. Murakuzwe cyane, peace.